bamwita kubera ko twasanze atamutanga buhamya nimba ari hafi bamubwira akaza. Muraho neza. Turagira ngo uduhe umwirondoro wawe. Amazina witwa nde? Nitwa Constantine y'Umwungere. Kaba mwene nde? Nzubugize François. Nande? Iyamuremye Beata. Wavutse ryari? Itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu 1976. Utuye he? Nimba tuye mu Rwanda watubwira umudugudu, akagari, umurenge, akarere ndetse n'intara. Kandi nimba utuye n'ahandi nabyo wabitubwira. Ntabwo mba mu Rwanda, jemba mu Birigi. Mu Rwanda ndahaza kubera impamvu nyinshi z'akazi canke mu bindi bihugu byose ngaho. Watubwira aho utuye mu Bubiligi? Mba muri commune Forêt i Bruxelles. Dusubireremo utuye mu Bubiligi. Narimo ndeba ko umwanditsi ari kubyandika. Mba muri commune Forêt muri Bruxelles. Okay, hari urubanza ruregwamo Sankara na bagenzi be, harimo na Rusesabagina. Ubushinjacyaha bwifuje ko hari amakuru w'aho urukiko bumvaga waba umutangabuhamya ku birebana n'uburyo Rusesabagina yageze mu Rwanda, ariko urukiko rwasanze waruha amakuru kubera impamvu urukiko rwagaragaje uzazisoma mu cyemezo. Ni kuri iyo mpamvu tugusaba rero kugira ngo dusobanurire mu magambo arambuye uburyo Rusesabagina yageze hano mu Rwanda. Birumvikana? Murakoze Monsieur le Président. Ku birebana n'amakuru mudusabye gutanga dushaka kuyatanga, birasaba yuko umuntu atangura kugira ngo avuga etape par etape. Twamenyanye gute, twahuye ryari, twazanye gute, ni yihe mvo yabinteye. Mubinyemerere nuko nobisobanura. Turabikwemerera rwose, ntayo niyo makuru urukiko rukeneye, nayo mpamvu twifuje ko waruha amakuru. Urakoze Monsieur. Uze kuvuga cyane, wegere mikoro, noneho unavuga ugenda gahora kugira umwanditsi wacu ashobore kubyandika. Umwanya turawuguhaye. Murakoze Monsieur le Président. Nkuko nababwiye nitwa Constantine y'Umwungere, ndi évêque canke mu Kinyarwanda ngira ngo ni musenyeri. Namenyanye na Paul Rusesabagina muri 2017. Tumenyanira mu Bubiligi duhuje n'umuntu yari mugenzi twavugana. Umunsi duhura nawe ngira ngo nawe ari ngaha, twaraganiriye. Uwo mugenzi wacu aradupresenta, aravuga ati uyu n'uyu, ahera kuri jewe, hama asozera kuri uyu mushinga ntahe Rusesabagina. Hama ambwira imvo itumye ampamagara ngo duhure nawe. Paul afata ijambo, ambwira ibibazo afise, asobanura proje yiwe
yuko ari perezida wa parti politique yitwa MRCD yo muri opposition, ambarira ko afise na groupe armée yitwa FRN. Nyuma yaha tumaze kuyaga arambariye atariko je bambariye ko uri musenyeri kandi ukorera muri pays du Grand Lac mu karere k'ibiyaga bigari, atushobora kuba wo dufasha wo mfasha ukanshira en contact n'indongozi z'i Burundi. Ndafise ibyifuzo, ndifuza kuba hari facilité bashobora kuba bomfasha. Mbwira na mugenzi we ndabari ati kuri jewe ntavyo noshobora, mugabo nshobora kurondera undi muntu nobahuza mubwira ico cifuzo, akaba yo peut-être yozogira icyo abafasha. Mu misi mikeya namuhuje n'umuntu. Ese ubwo muhura bwa mbere hari nka ryari? Hari 2017. Ntabwo nibuka ukwezi. Igihe cyarabaye ndamuhuza n'uwo muntu. Umuntu nifuza kumuhuza nawe yakora muri ambassade kugira ngo baganire, kuko je ntabwo nari kuronka akazi nkora n'ivyo njejwe, ntaho bihurira n'ibintu bya politike. Namuhuje nawe rero. Nyuma y'iminsi mikeya twabandanyije mvugana, je navugana na Paul, tukavugana kuri WhatsApp, duhamagaranye cyangwa tukavugana twandikiranye. Eka mbere naragiye ni muhiri wiwe inshuro zigera hafi kuri 2. Umunsi rero haza kubanza gusoma kuri internet, nakunda kumva amakuru muri BBC, nza kumva amakuru ko mu Rwanda hari ibintu byabaye, abantu bapfuye, ariko numva bavuzemwo MRCD, bavugamwo na FRN. Canandikira mbona n'ibindi bintu, ama message, urabona abantu ba mu magroupe, canandikira ka message gatoya ndakandikira uyu mushinga ntahe Paul Rusesabagina, ndabaza ati mbega ibi bintu ataba bahungu ataba bakoze ibi bintu niba abantu biwawe? Rusesabagina ransubiza ati ego. Ndumva ngize ubwoba en tant qu'évêque, kumbi navugana n'umuntu ameze gutya, numva biragoye, biranya nka munda. Noneho ndamuhamagara jewe mvugana nawe, ndamubaza ati mbe Rusesa, ati wambariye ataba abantu bawe nibo bakoze bino? Arambwira ati oya, ati reka, ati musenyera, ati ibintu biragoye, ati ikimbabaje ntabwo ari uko abantu bapfuye, ati ikimbabaje no kubona babica, hama uwitwa Sankara atakaja ku radio atakavuga akavyemanga akavuga ko aribo babikoze. Ndamubaza ati none wumva byogenda gute? Ati nibo babikoze nyine, nta mpamvu atobivuga. Arambarira ati jewe, ati iko navyumva bari kubikora, nyuma yaho bakinumira, byaba ngombwa tugatangaza muri za réseaux sociaux ko ari indongozi zo mu Rwanda zabikoze, tukabibashirako. Ati ibyo bifacilita mu rwego rwo kwankisha abanyagihugu intwaro. Ako kantu duhuye, numvise ako kantu katumye mba treshoke, ndababara cyane mu mutima, numva biragoye, ntangura kumva ko ikintu nokora cyose kugira ngo nkupe contact hamwe n'uyu mushinga ntaye. Ati kubera iki? Ijambo ryambabaje ryangoye mu mutima, na nuno munsi ryanteye igikomere. Bwa ubwa mbere numvise ko umuntu ushobora kumubarira yuko kumubaza ati aba bapfuye, atego nije ni twebwe twabikoze.
ati none kubera iki mwabikoze mukica abanyagihugu bimeze uko kunuko. Akambarira ati jewe ibyo ntabwo ari byo bimbabaje, ati kimbabaje nuko umuntu yitwa Sankara porte parole wacu yagiye kwiradiyo akabivuga akemera ko ari twebwe twabikoze. Ati ari kuvuga ibindi ntayemere ibyo bintu. Jewe rero nabaye shoke en tant qu'évêque, nasigiwe kubwira abantu ubutumwa bwiza, ntasigiwe gutwara abantu mu bintu nk'ivyo, kandi mporana umutima w'imbabazi. Naragerageje uburyo byose ndabwihorera, tubanda tuvugana nawe, ariko mba interese kugira ngo nkurikirane uwo muntu ninde. Ubwo nyuma mwakomeje muvugana nanone kuri WhatsApp cyangwa no kuri telefone? Twaravuganye gahoro gashoboka, kuko nagize ikibazo cyo mu mutima, numva ndababaye cyane kubera Imana yemeye ko mpura n'umuntu nk'uyu. Kuko ikintu cyantangaje kugira parti politique na ibyo nibisanzwe, ariko kumva umuntu ndamubarira ati kubera iki mwakoze ibi, abantu bapfuye byagenze gutya. Ati cyo si cyo kibazo jewe mfise, ati bimbabaje nukuba bapfuye Sankara akavyemera akamera ko ari babikoze. Aho naciye mbona yuko umutima wanje n'umutima wiwe ari ibintu bibiri bitandukanye. Ndastopa ndeka kuvugana nawe, rimwe na rimwe yanyandikira nkamusubiza n'ibindi, kuko jewe ntabwo ndi umunyepolitike, nta nubwo nari interese kuri ibyo. Byatumye mfata umwanya ukomeye wo kumumenya no kumwiga, ariko ndabistopa. Inje rero mu Rwanda muri naje 2019, ariko mu minsi ya bonane na Noel ndi hafi kugenda, hari mu kwezi kwa kabiri, ngira ngo mu mare 27 gucyo, sinibuka neza murantunga ni ntavuga amatariki neza byose ngo ndabirebe, ariko hari mu kwezi kwa kabiri. Barampama, numva telefone irampamagara, uwo muntu ambwira amazina, nari ndi ngaha ndiko nditegura gutaha, ambwira amazina yiwe, ntiyambwira ko ari umuntu wo muri Libe. Arambara ati ndagufitiye ubutumwa ngomba kugutuma. Ati hari umugenzi wanje ari hari, ati kandi bambariye ko ugiye kuva gusubira heje. Yabanje arambaza ati niwe kana katego, ati bimeze gute? Ndamubarira ati none wonyemerera nkaguha ibintu unjanira. Ngenda jewe ngiye kumwitaba, arambara ati ndamusange ahantu, kuko nari fise umwanya ngira ngo notanga ibisobanuro bigoye. Nagiye ngiye kumwitaba kugira ngo ati mbabarira tuze ndaguha akantu uce wibandanyiriza. Nabigenjeje gutyo, ngira umushoferi ndamara ati tugende, hari umuntu sindamuzi ariko amako kantu agomba kuntuma nzomujanira ku muntu wiwe, kuko ambara kwa mpana adresse n'ibindi nashiki Brussels nkabimo. Nkigera ngaho mbona abagabo bavuye mu modoka, afashe ntuza arambwira ati gutya, anyereka carte, ambwira ati turakurondera. Ndavuga ati none ntiwari umpamagaye ngo ndagutume? Ati turakurondera, ati hari ahantu tugiye. Numva ngize ubwoba, anjana ahantu, kumbe ni muri Libe. Uwo mugabo banshitse ahantu, bambaza ibibazo byinshi. Mu byo bambajije by'uyu mushinga ntahe Paul Rusesabagina. Barambariye ati dore ibimenyetso, ati turabona yuko uzuvugana nawe. Ntabwo nabihakanye, naravyemeye, ndababarira kumvugana nawe kenshi. Ati rimwe na rimwe, eka mbere ndi ngaho no muri Libe barambajije ati mbe ushobora kumuhamagara? Naciye ndamuhamagara ndi ngaho nyene muri Libe. Ashobora kuba atarabimenye, arambaza amakuru ni meza. Ndamubaza uri hehe? Arambarira ati ndi muri Amerika. Numva ni ikintu kintangaje ku mutima wanje kumva mpamagawe n'abantu, ariko noneho baza kuntwara ku munsi ukurikira. Haza umugabo na nubu niwe nagumanye mvugana nawe, bamwita murantunga ndibuka izina rimwe, bamwita Michel. Na nubu niwe nabandanyije mvugana nawe, aranyandikisha ambaza, arambarira ati rero ngaha uhahagaze kubera ko baragukeka yuko wowe ukorana n'imitwe y'iterabwoba.
jewe naguye mu gahundwe kumva musenyeri shobora kuregwa ibintu by'iterabwoba. Naguye mu gahundwe numva ndababaye ndabyateka ati bandanya ati anyereka ibimenyetso ankoresha ibintu yavuze narabyandika, ibintu nagiye mvuga akabyandika, ndamusobanurira ijambo kurindi. Ambaza igihe nahuye na Paul Rusesabagina aranasobanurira yuko afise parti, ati mbega urabizi? Ati ndabizi. Aturabizi ko anafise niyo bita FRN, aturabizi? Ati yego je ndabizi. Byose amaze kunsobanurira arambwira ati rero birerekana yuko uvugana nawe n'ibindi. Jewe natanze tous les preuves, ibimenyetso byose byerekana yuko jewe na Rusesabagina nta bintu byo gukorana ibyo bintu. Ati none waramenye ko abantu bapfuye? Ati narabimenye ko bapfuye, ndababarira nawe ibyo yansubije. Ati kandi kuva uwo munsi narastopye contact zanje hagati nawe, tuvugana gakeya bishoboka. Ndabyakira gutyo. Nyuma y'umunsi umwe, iminsi ibiri, bakaza bakongera bakambaza, ndabaha ibimenyetso byose bishoboka. Ndabereka ama projet atandukanye nkora muri Afrika, ndabereka ko ivyo nakoze ngaha n'ibindi ndiko ndakora. Ndabereka ko iyo nza kuba jewe hari ibintu nzi kuri ico kintu, ntari kurira indege ngo nzi ngaha mu Rwanda kandi nzi yuko nakoze ibara. Ati ivyo bintu sinari kubikora. Ndabaha ibimenyetso byose. Nyuma y'imisi 5 uwo mugabo yitwa Michel araza arambaza ati none tukuretse ukidegembya byogenda gute, wokora iki? Ndavuga ati banyakubaho nimwandeka je nkidegembye nca mfunga contact zose nuriya mushinga ntahe Rusesabagina. Arambarira toya, ati ntabwo ufunga contact, ati twatahuye ibyawe, ati ahubwo uzoza ukurikirana umenye neza ntituzosubire guhura n'ingorane. Ati bibaye byiza, ati ubana ukavugana nawe kugira nihagira ikintu ubona kidasanzwe kindi uzotubarire. Ndabwira atego, ariko numva biragoye. Guhera uwo munsi natanguye kumukorera ko umurango nijoro, nkamubaza ibyo nkwiriye kumubaza, ariko numva afise ikintu kimbabaje mu mutima. Subiye inyuma gatoya muri ribu banyeretse imfubyi, abana babaye imfubyi kubera abo basirikare biwe, banyereka abapfakazi, banyereka ifoto z'imiduga yahiye, banyereka ibintu byinshi cyane. Numva ndababaye cyane, numva mbaye desi kuba naragize contact n'uwo muntu, kandi mu mateka buzima bwanje sinari bwahure n'umuntu ameze gutyo, cyane cyane mpure n'umuntu yishimira ko abantu bapfuye. Ibyo jewe ntabwo nari bwahure nabyo. Nyuma y'imisi mike yare murabyumva, niho Paul Rusesabagina yambwiye yuko agomba gukora uruzinduko mu Burundi, kuko twabandije tuvugana nawe. Aransaba, arambwira ngo mbe twozojana, kandi hari no mu bihe bya corona n'ibihe bigoye. Ndamubwira ati ndafise akazi kenshi. Icyo gihe jewe nari muri Kenya, ntabwo nari muri Europe. Ndamubwira ati je mfise akazi kenshi, igihe cyose wobyifuza nzokwiyumvira, ninabona noba disponible nzoguherekeza, nzoreba ukuntu tujana. Hama nyuma muri ako kanya ncyumva iyo nkuru, je icyo nakoze narahamagaye, mpamagara Michel. Nabwiye Michel, ndamubaza Michel, wa mugabo, reka ndabibutse uwo Michel ni wa wundi yankoresheje zanzandiko zo muri ribu. Michel wa Mutama, ni nuko namubwiye ati wa Mutama aragomba kuja mu Burundi, ati kandi ikintu yansavye yuko nozomuherekeza. Ubwo hari ryari? Hari mu mwaka wa 2020, mu kwezi hagati y'ukwezi kwindwi n'ukwezi k'umunani ngaho. Epi abisaba, namubarira ibyo bambwiye, ati nivyo atagiye kuja Burundi. Atego atajanywe n'iki, afisiye ziye project, ati menya neza. Ntangura kumukorera ko
ndamubaza ati none bimeze gute, utegura urugendo rwawe rw'i Burundi gute, uzojayo gute, ubyifuza gute? Ambwira ingorane nyinshi, ngo parti yiwe yagize, anambwira n'ingorane abasoda biwe bafise, yuko ngo abari muri Kongo benshi bafashwe, abasigaye bagahunga baja muri Sud Kivu, hari n'abagiye mu Burundi. Ambarira yuko n'uburongozi bwabo butakwiye, bufise ingorane, badahuza. Abimbwira byose, amakuru yose nari nkeneye kumukurako, ndayabwira Michel, ndamubwira ukuntu bimeze. Michel aranyemerera, arambwira tego muzojane, ariko umutima wanje, ndabivuga imbere y'amakungu namwe ubwanyu, umutima wanje kumva naragize ingorane gusa yo kuvugana nawe, bikaba bituma nohamagagwa ahantu mu mateka yanje ntari bwahamagagwe no muri polisi canke n'ahandi, nkaba noneho uyu muntu wo muri ribu ambariye ati ndaguhaye permission canke uburenganzira, nukuri nta ngorane, uzomukurikirane, uzomenye ivyiwe, uzomuherekeze. Numvise ngize ikibazo. Nimba jewe communication yarabaye kuvugana n'umuntu nkahagarikwa iminsi 5 nka musenyeri, ubu noneho ndamutse mpuye n'iyindi ngorane yitwa ko naherekeje umuntu agiye kureba abasirikare, bizogenda gute? Nyuma y'iminsi mikeya naramwandikiye, ndamubara ati jewe ndumva ivyo bintu bigoye vraiment, ati niho natanguye kumuproposa. Rero wandikira Michel, aho niho natanguye gutangura kumuproposa kuri iyo etape nari nshitseko. Aho niho namubariye ijambo ntashobora kwihakana, namajira ati no Michel, basi nta kuntu vraiment uyu muntu ko mwanyere, nta kuntu uyu muntu kweri, kuko nabandanyije antake umukozi w'Imana. Bibiliya iratubwira ngo uzi gukora ibyiza ntabikore bimubera icaha, kandi nkabanzi yuko kwicana ari bibi. Michel, basi uyu muntu ntabwo mwokora ibishoboka, nyemera basi ndabafasha, canke mvugane no mu Burundi, ndebono nobwira mu Burundi, canke mbe novugana, nta kintu mwokora basi kugira afashwe, ashikirizwe ubutungane. Ni jewe nazanye ikiyumviro cyo kubwira Michel ibirebana no kuba Rusesabagina yoza. Arambaza ati mbe kubera iki bishop? Ndabwira ati jewe umutima wanje warababaye, ati niyo nsenga, ati kuva menya ajya makuru mumpagarika sinjyama, mpora mbona ifoto y'abana barira b'imfubyi, ati ibyo bintu byanteye akabonge kadasanzwe. Ati jewe dutangura gutegura gutyo. Arambaza ati none we wumva byogenda gute? Ati jewe rero, ati numva no mukorera ko bikwiye, kuko hako umugabo abimbwa yobimva. Arambaza ati uzobishobora wenyene, bizogenda gute? Ati binyemerere, ati cyo nzogusaba umfashe, uzokimfashemo. Uwo mugabo Michel nza kuganira na Rusesabagina, ndabaza ati mbe urifuza kuzogenda ryari? Arabimbwira, arambarira ati ariko ndafise ingorane yo gushika i Bujumbura, ati kubera ko kugenda n'indege zisanzwe ndiriska, kubera ko mu Rwanda abantu batumye ibi byo sinzi ko bavuga ya maretre yo gufata umuntu mandadare, yuko hari mandadare kuri we, agiye muri izi modoka z'abantu ashobora kugira ikibazo mu buzima bwiwe. Uyu mushinga ntahe yatinya mu modoka cyangwa agiye mu modoka z'abantu, agiye mu ndege. Yego, ko ashobora kugira indege z'abanyagihugu bagendamwo bose, ko ashobora kugira ingorane. Mara kumenya yuko icyo kibazo ari uko kiri. En fait 90% y'ivyampaye gukora ivyo nakoze nza kubabarira, hafi 90% niwe yampaye ubushobozi. Undi yampaye ubushobozi Paul Rusesabagina, yampaye kumumenya neza,
ama kumenya imigambi yiwe yose afise, ndamumenya neza, menya uwo ari we, menya Imana iri muri jewe, menya n'imigambi yiwe, bituma vraiment mfata decision yo kuba nokora ibikorwa nakoze. Nyuma yaho rero aza kumbwira yuko bimugoye kugenda n'imodoka n'indege iri muri abo bantu. Aho niho nahereye ntangura projet, ndabibwira Mike, ndamubwira ati de toute les façons napfa nokira. Mike cyangwa Michel? Plutôt Michel. De toute les façons napfa nokira, ndafise intimba en tant que musenyeri, natanguye ubuzima neza, ntabwo nifuza kuzosoza nabi. Uyu mugabo ni ngombwa ndamushire nkora ibishoka byose azoboneke mu butunganye. Ndamwandikira ndamubwira ati urifuza ko wifuza indege? Ati ndamubarira yuko byoshoboka ko yoboneka, ariko aho ngiye mvuga mu ncamake kugira sindabatevye, ndababarira ko byoshoboka. Ndamubarira ko byoshoboka, ndamubesha, ndamubarira ati indongozi zo mu Burundi ati zarebye zemeye yuko hari abantu bemeye ko bo kurihira indege, ariko jewe n'umutima wanje n'uwunyumva nta ndongozi y'u Burundi kubirebana na Rusesabagina na jewe, nta ndongozi yo mu Burundi nigeze mvugana nayo kuri icyo kintu. Nta ndongozi y'u Burundi nigeze mvugana nayo, nkuko iyo byiyumvira ndabivuga yumva kuri icyo kintu, kubera intimba nyinshi nari mfise muri jewe yo kubona ibyo bintu bakoze banyeretse muri RIB, nayo marira y'abana. Kandi nk'umuntu w'Imana ndaransenga, naravuze ati reka ndabikora. Ndamubarira, arambwira ati ati bemeye, ati bemeye. Nkora operation yose nkuko yari ikwiriye, mu majambo, mu bikorwa. Umugabo yari yishimiye cyane yuko agiye kubonana n'abantu biwe, ambwira mubazo bonana nabo, sinzi ko ari ngombwa ngo no musi ndababwire, ariko yambwira ko azobonana n'abashefu biwe ba groupe ya rebellion ya FRN. Ndabyumva, ariko ibyo jewe umutima wanje ntabwo nabyitako. Umutima wanje wari wamaze gutwagwa no gukora operation yo kumuzana. Byansabye ubwenge bwinshi n'ingufu nyinshi no kurara amajoro mpagaritse umutima, ariko mbwira Imana, nsenga mu mutima. Ndashima Imana kuko niyo nasenga, ndayibwira ati Imana nyobora, mfasha uyu muntu umunsi umwe ninamushikana imbere y'ubutungane kubera izi mpamvu, uhoraho nzogushima. Nuko ndahaguruka, igihe kiragera, ndamubaza ati none ko indege yabonetse wifuza ko woca hehe? Urifuza ko woca muri Aziya canke muri Europe? Arambarira ati wibuke ko ntashaka kuja muri Europe, ndafise ubwoba bwo kuja muri Europe kubera ko abantu bo mu Rwanda ntiyasobanuro y'abari bari ko ashobore kuba ari abantu bo mu butungane, ngo bagiye bakorana ni ndongozi zo mu Birigi, abapolisi n'ubutungane bwaho, baja muhiri wiwe ko hasopa. Arambwira ati contact nabonye bakorana nabo ukuntu bahuje, ndatinya ko nshobora kugenda hariya kuko u Rwanda rwashizeho manda bakaba bumfata. Ati icyo kintu vraiment ati ndagitinya. Ndamusaba ati none mu Budage naho nta ngorane? Arambwira ati ibihugu byo muri Europe ati bireke. Ndamubaza muri Kenya kuko niho narindi. Arambwira ati muri Kenya navyo ati ibihugu byo muri Afrika ndabitinya. Nibo ya propose Dubai. Arambwira ati Dubai sawa, namubwiye muri Aziya ndamuhinge abari wa propose ahitamwe muri Dubai. Arambwira ati muri Dubai ni sawa. Mwavuganaga ibyo byose wowe wari muri Kenya? Je nari muri Kenya. We yari he? We yari muri Amerika. Yego. Arambwira ati ahubwaho aho ni sawa, aho muri Dubai ni heza. Ati nigeze no kujayo inshuro nyinshi, ataho ni sawa. Dutegura umunsi rero, ibintu bimaze kugera ahantu bikwiye kugera, mpamagara Mike ndamubwira ko yambariye ko tuzohurira i Dubai azoza. Ndamubwira ati kugira ndebe yuko ari byo ndungikira tike y'indege.
arayindugikira reservation, ndamubwira ati ndungikira ukuntu byose normalement kuri we ivyo nabikora aziko agiye Burundi mu kazi kiwe, ndamufashije kuronka uburyo bwo kuja i Burundi mu kazi kiwe, ariko jewe mu mutima wanje numva ari ahantu ndamutwaye, ntamushiriye abicanyi, ntamushiriye ahantu agiye, ndamushiriye ubutungane, kandi ndabikoreye kubera bijya byose nababwiye byo kumuhagarika umutima, kumva umuntu w'inshuti andesovye, kandi n'ijambo yambwiye ngo ntaco bimutwaye kumva abantu bapfuye. Ndabwira Mike andungikira kopi ya telefone preto ya passport, andungikira na kopi ya tike y'indege yo kuva muri Amerika kugera i Dubai, ananyereka ko yishuye iyo kopi. Ikintu nakoze nabwiye Mike, ndabwiye ati Mike waranyemereye ko wumfasha, kuko iryo zina rya Mike je ne sais pas, Michel okay, Michel ngira ngo mu Cyongereza ni Mike ngira ngo okay, voilà, j'espère. Ndibaza ko ari uko rero. Ndamubwira Michel, écoute, reba umugabo narabimurungikiye, arambwira ati nivyo, ati ariko wewe twogira, yarafise impungenge nyinshi. Ndambwira ati je ntugirire imbabazi, rimwe gusa mu buzima shobora kuba hari intege nkeya nagize, ibintu bitagenze neza, ariko Imana irampa imbabazi, ibintu bigende neza, ntutinye. Arambwira ati rero isaha iyi niyi, umwanya uyu n'uyu, igihe cyose ati nzokubwira yuko indege yoboneka. Naragiye jewe ndamubwira ati ndagutanga kugira ngo uzohansange. Ndagenda mbere yiwe mvuye muri Kenya, shobora kuba narahamaze iminsi 2 kugira ndebe aho hantu uko hameze. Jewe bwari no bwa mbere jewe ndahagera. Paul igihe kigeze cyo kuza, naragiye ku kibuga cy'indege ndamwakira, narondeye imodoka nziza cyane, ndagenda namwakira, ndamufatira ntuze ziwe, tugenda tuganira tuyaga. Paul ndamujana kuri hoteli ni jewe nayiguze, nayishuye. Subira kuri mikro. Yego. Ati hoteli ni jewe nayishuye, ndamujana kuri hoteli, nari ndi hejuru nawe ari hasi. Muri hoteli ntabwo yigeze ajyama, ahubwo yaroze, byose twari kumwe, ndamwakira, hama ndamubwira yuko tudashobora kuranga. Yarazi ko arara, ariko jewe uko nifuza namubwira ati ntabwo bishoboka. Ibyo yambwira impungenge yagira nizo naherako kugira ngo nkore ibyo ndiko ndakora. Yambwira ibi nibi akaba ari byo nkorerako kugira ngo ngere ku cyo jewe nifuza. Naramubariye rero ati wambwiye kutinya birabure ni ati kurara ngaha, ati birashoboka ko abanyarwanda bamenye yuko waje ngaha, ati byo babyiza tuwandanyije. Aranyemerera, ndambwira ati reka tuzojya ejo nitwashika. Aranyemerera, turagenda neza n'imodoka jewe na Paul, tuva muri hoteli bita Ibis, turagenda tuja ku kindi kibuga cy'indege gikorera ko jet privé. Ndahaguruka turajana turi babiri, tugenda tuyaga neza. Dushitse ahantu hari icyumba cya VIP twicaramwo, nari namubari ati no kwitwara nk'umuntu nyene adasanzwe. Turagenda twese, mu gihe yari yicaye aho ndamwaka passport, nanje fata niyanje. Ngira umukobwa yari ari karatwereka twicara, ndamubwira ati nimuduterere ko dutereze hariya turarushe. Baratureba nyene baratubona, badutira ko visa de sortie, kubera ko n'umubirigi, nanje nka mu mubirigi twadufise passport belge. Nta mpamvu nimwe kuja mu Rwanda kuri twebwe, ntabwo ari ngombwa uraza ngaha mu birigi mu Rwanda bakaguterera ko visa ukayisabira ngaha. Ngira ngo nuko bimeze. Kugeza iyo saha Rusesabagina mu byiyumviro byiwe, mu mwanya wiwe, nababariye ngo ibyiyumviro byiwe
nivyo nakorera ko kugira ngo ndonke uko nkora iyo operation, ndonke uko ndamuzana, ni icyo yambwira nicyo nahera ko na faiblesse ziwe nizo nakoreye ko kugira ngo ndamugeze imbere y'ubutungane. Amaze kumbarira gutyo, tumaze gutanga batuzaniye izo passport, umuntu aratuzanira amuha passport yiwe nanje ampa iyanje. Nyuma y'iminota mikeya baraduhamagara batubwira ati indege iriteguye. Twaragiye duca muri scan za polisi nkuko bisanzwe mu buryo bwemewe, n'amavarize yacu bayacisha mu mashini baraya control. Ndasohoka nsanga hanze kuri portail harateguye voiture nziza, jewe nafashe umuryango wa voiture, ndavuga ati nyakubahwa president, ati nimutambuke. Araseka cyane ati kuzogeza ryari no kunyita president, ati uri president nyakubahwa. Ajamwo nanje nca hirya ninja mu modoka twurira indege. Turiye indege me entretenant namaze kumenya isaha y'indege n'igihe izira, twarinjiye mu ndege, mpindura aho yicara. Ahantu yari yigiye kwicara yari kubandanya areba tablo y'indege igenda yerekana ikirere. Mugeze ngaha mucana, ntabwo nabishaka kugira bitanza gutuma ngira ingorane mu ndege, kandi jewe aho ngiye ndahazi, n'indege aho igiye irahazi, ariko we mu mutima wiwe agiye hehe? Agiye Bujumbura, kandi je ngiye i Kigali. Intumbero nari mfise no kumuzana ngaha, kandi ivyo nakoze n'umutima wanje n'ubwenge bwanje bwose, icyo byonsaba numva naratuye umutwaro kuri icyo kintu, icyo bacyari cyo cyose. Ndamuzana, tugeze mu ndege, umushinga nahe Paul amaze kwicara neza, haza umukobwa aratwakira nkuko bisanzwe, ariko Paul n'umuntu akunda kuganira. Paul ababajije uwo mukobwa, ariko nyuma yaho indege yaravuze, ivuga kubera ko atari indege itwara abantu benshi, yaravuze ariko ntihavuga cyane. Ariko numva ko hatangwe gukora akayisinye. Menyere kugenda mu ndege, iyo hagiye kubitangazo hari akayisinye kaba, ukamenya ko hari itangazo rigiye gutangazwa. Nyumva rero ko kayisinye katanguye kuvuga ibyo, icyo nakoze jewe nafashe umwanya ndamuganiriza Paul, ndamubaza amakuru, wa byagenze gute, ugeze ngaha ewana ibintu bimeze uku. Ndamuganiriza. Paul ibyo bintu ntiyabyumva neza, ariko iyo sinye itangazo yavuga ibintu byo kwambara amasentire, buturahagurutse tuvuye ngaha tugiye hariya, ndabigenza gutyo, ndamuderanja ntiyabyumva. Muri ako kanya yiza amahigwe, chance idasanzwe, baza kutwakira. Muri uko kutwakira Paul nababari ati n'umuntu akunda kuganira, tunavuganye kuri telefone, twamara n'amasaha menshi turiko turayaga. Abaza uwo mukobwa ikintu cyankomereye cyane, aramubaza ati mbe kuva ngaha kugera mu Bujumbura n'amasaha ngahe? Umukobwa arumva ntabwo yaragiye Bujumbura, ariko Imana nkore gitangaza, na senze mu mutima numva ibintu bikomeye. Ndavuga ati umukobwa Mana afasha uyu mukobwa, Mana afashe umukobwa. Numva isinguye ko umukobwa nawe ahita aravuga ngo kuva ngaha kugera i Kigali bakoresha iminota, kuva ngaha kugera i Bujumbura bakoresha aya masaha, hose amasaha. Kuva ngaha kugera muri Uganda bakoresha aya masaha. Mu ncamake yagombye kumwereka, aravuga ngo ibihugu byose byo mu karere ati ni ibihugu byegeranye, kandi ni ibihugu bidatwara umwanya munini mu rugendo. Numvise yo hava mubaza ibindi, nsha ndamushira mu bindi biyago, ngira gutya tuyaga ibindi. Ndamubwira ati mukobwa genda tuzanira amazi. Ati mbe Paul wewe urumva utarusha? Ati ndarushe, reka. Ndamubwira ati duce tujyama. Ngira umukobwa ndamusaba, nawe turi kumwe, ati mugerageze muzimya amatara. Ati Paul nturusha? Ati ndarushe, zimya amatara ibintu byose tujyame. Paul yarajyamye nkuko bimeze, arasinzira. Nanje ndajyama naho ntasinzire neza, numva nari mfise umutima, ntabwo nori kuba ndi kijuju ngo sinzire. Buri kanya kose nararaba. Nyuma tugiye kugera ngaha, barongera barasona, bavuga ko tugiye kumanukira i Kigali. Tumanutse ndebye gutya, kubera ko katangazo numvise
mbona umutama ari cyasinziriye gatoya, ndavuga ati Imana ishimwe. Mu mwanya muto twururutse Paul Rusesabagina ndamubwira ati twashitse rero, ati indege ntabwo itevye mu nzira. Ndamubwira ati ni hafi. Niho tumaze kururuka yambwira ati jimbere tugende. Ati manuka tugere. Mbwira umukobwa ati tuzanira amavalize. Twaramanutse tushitse hasi, Paul haza abagabo babiri harimo n'uwo Mike. Ndamubwira ati Mike atayisa utsaho, ahita yereka Paul urupapuro. Paul agenda mu modoka yiwe, nanje ngenda mu modoka yanje. Aho naho hantu mperukanira na Paul. Hari ikindi mwo kwifuza kumenya no kumbaza no kibasobanurira nyakubahwa Perezida? Urakoze. Urukiko narwo ruragira ibibazo bike rukubaza. Duhereye aho ngaho usoreje, muranyumva? Ego. Aho ngaho usoreje uravuze uti twaramanutse, ati ujya imbere, ariko mukigera hasi muhura na Mike cyangwa Michel, ahita muha urwandiko naho muherukanira. Ese Michel watusobanura neza uko yamenye isaha nyayo exa iyo kugera i Kigali? Ego. Ndibaza ko Michel niwe yanyemereye ko azorondera indege. Ukwishura kw'indege ibyo je ntavyo nzi. Rero ntabwo umuntu yo kwishura ibintu atazi amasaha yabyo n'ibindi. Ibyo byose kuko ari we yakoze ibyo biramureba. Je cyo nakoze ni icyo cyonyene. Yarabizi ibyo byose. Yarabizi. Hanyuma hari ahandi wavuze mu makuru watangaga ko yakubwiye ko atinya ibihugu byo muri Afurika, atinya Nairobi sinahagwa, iki byose. Icyizere wamuhaye nyacyo cy'ukuntu atari kugira ikibazo ageze i Bujumbura kandi hari igihugu cyo muri Afurika ni ikihe? Sobanura neza. Namubwiye ko ari wacu. Namo icyizere reka ndabahe ntabwo mwabyumvise neza. Mumenye ko atari je namutumiye. Mubyumve neza. Twabyumvise. Tuba tugira ngo dusobanuze. Icyizere kuri jewe ni irusheho kumvikana. Icyizere kuri jewe cyo kumubarira yuko agiye Burundi nta ngorane, icyo nta cyizere namuhaye kuko we yarakifitiye, kuko yaragiye yongera ngo harabo yari yaze nabo yavuganye nabo. Icyo cyizere ntabwo ari je nakimuhaye. Yateguye urugendo azabo bavuganye, umva yari afise icyizere. Gusa icyo namubwiye nuko namubwiye ko hari indege yoboneka kujayo, ibyo byo yarabyiteguye. Urakoze. Hanyuma hari ahandi wavuze ko mwaganira nyine akubwira ko afite ibibazo by'abasirikari be aho ngaho i Burundi nyine iwanyu. Yego. Usibye icyo mwavuganye nta kintu cyo gukomoza ku matorero yawe cyangwa kuyaganiriza yigeze avuga? Icyo ni ikibazo kimwe. Ikindi ntabwo yigeze asengera mu itorero ryawe. Ni ibibazo bibiri. Cyane ntiyigeze mu byo mwaganiriye akubwira ati mfite ibibazo by'abasirikare banjye bari hariya i Bujumbura cyangwa mu Burundi. Ntiyigeze akomoza kukuganiriza amatorero yawe. Ikindi hari ubwo mwigeze musengana mu buryo busanzwe noneho kuko ndumva mwari muri inshuti niba ntibeshye. Wasubiza? Mutama, icyo kibazo turagira ngo witonde kidusobanure neza. Muri gahunda yari imujyanye hari harimo no kuganiriza amatorero yawe? Banyakuba, ibyo ni ngira ngo ibyo ni ibintu bidahura. Ntabwo byohura kweri kuvuga mu matorero cyangwa ntimumbaze uyu Mutama. Je kuva nahura nawe ntabwo twigeze tuvugana Imana. Nta Mana kuva mpura nawe twigeze tuvugana, nta niyo yigeze ambwira. Rero kuvuga ko twaba twarayaze ngo aze mu gihugu cy'u Burundi mu bintu by'Imana nk'ibyo, nta kintu n'iki twigeze tuvugana mu by'ukuri. Hama kubirebana no gusengana na eglise yanje,
ntabwo ibyo bintu yigeze ahasengera. Muri iyi minsi nararebye kuri YouTube, narabisomye aho avuga ko ntuba naramuhaye invitation yo kuza kugira ngo aganire n'abakristo mu Burundi ibirebana na filime yiwe yasohoye. Banyakubahwa, uyu mugabo murarondere hose, murondere urusengero yoba yaravuzemwo ubutumwa bwiza, kuko sinumuhamagara nari naramumenye ngo ndamubarengwa aze yigisha ivyo bintu. Iyo filime ivugamwo ibintu by'ubwicanyi bwabaye ngaha. Nta mpamvu n'imwe yo kuja kumuhamagara ngo aze yigisha ubwicanyi mu gihugu cy'u Burundi naho bwabaye. Nta nyungu n'imwe irimwo. Banyakubahwa, ntabwo nshobora kumutumira, nta n'abakristo. Deja nari naramaze kumenya uwo muntu ninde, ntabwo nari kumurihira na tike y'indege ngo mvuge ko ngiye kuriha tike y'indege uyu mugabo ko muza amagirize. Banyakubahwa, ibyo byose ndibaza, kuko ni nawe yabimbwiye, yarambwiye ati iyi jet prive ati ntihabuze ibihumbi 100 by'amadolari byo babigiye. Eglise rero yofata ibihumbi 100 ije kubyishura ku muntu adafise icyo yinjiza muri eglise, namwe murabizi, adafise ikintu n'iki yokora, ivyo bintu bidafitiye inyungu. Ibyo numva ari kinyoma mu ncamake, ni kinyoma, ibyo ntabwo ari byo, sinigeze ndamutumira. Hari ikindi kibazo, wavuze ko igitekerezo cyo kugira ngo umushyikirize ubutabera, wavuze uvuga n'ubutungane, ari we wakizanye. Ego. Ubwo bishatse kuvuga yuko uriya mukozi wari baguhamagara we yarahangayikishijwe nuko ushobora kuba ukorana na Rusesabagina gusa, nta kindi gitekerezo yari afite cyo kuba wamufasha. Bwa mbere bamfata, nicyo cyonyine, nicyo cyonyine. Bamufata we yarahangayitse yuko ukorana na Rusesabagina. Ego. yananyeretse na message. Na message twandikirana, ambwira ko ari ni wacu mu Bubirigi babafashije kubibona. Arambwira ati naho itariki ni wavuganye n'uyu atese muravugana tego. Nta kindi gitekerezo wabonaga afite cyuko yenda gushaka ko wamufasha, ikintu kwanga igitekerezo narakimuhaye, wahangayitse kuko kwa na Rusesabagina kandi ukawuri nahangaha we yakubonye, nibyo? Oya, nta bindi byari biri nyuma. Icyari kikenewe jewe narafashwe, bambaza ibindi, nta bindi kabisa byari bihari. Nicyo bambaza, nta byo kuvuga ngo novugana n'uyu, kandi nongere ndabasubiriremo kuva nabaho. Nta bintu bya politike nigeze njamwo, nta parti politike nigeze mbonekamwo, nta n'ibindi bintu bindi nigeze nkora. Ni nayo mpamvu ivyo nyene ndababariye, nibyo nasobanuye RIB, ndabeka ko ivyo bintu ntabizi. Naho byahereye. Watubwiye ku bijyanye n'urugendo rwa Rusesabagina. Yego. Watubwiye ko ari we wazanye igitekerezo. Yego. Cyo kugira ngo ahaguruke muri Amerika, ajye i Burundi, yishyuriye tike yo kuva muri Amerika kugera Dubai. Niko bimeze? Mwabyumvise nabi. Ntabwo ari je nazanye icyiyumviro cyo kumujana i Burundi, niwe yazanye icyiyumviro kiwe cyo kuja i Burundi, ansaba kumuherekeza. Jewe ikintu nakoze nije nazanye icyiyumviro cyuko no muzana ngaha mu Rwanda, untahura unyumve neza. We twabyumvishe. Yego. Navugaga yuko ari Rusesabagina wizaniye igitekerezo cyo kujya i Burundi. Yego. Yiyishyurira tike yo kuva muri Amerika kugera Dubai. Cyane gose. Yego. Kuva Dubai kugera i Burundi. Yego. Yari yakubwiye uburyo ari bugendemo? Ni je namubwiye uburyo, namubwiye ko navuganye n'indongozi z'i Burundi ko zidufasirita kubona jet prive. Arabyemera, avuga ati kweli, ati nivyo. Ni byo nije nabimubwiye, ariko nongere ndabasubiremo kandi nta hantu na hamwe leta y'u Burundi kuri uru rugendo no muntu twavuganye n'umwe, nta n'umwe yigeza, nta n'una nabibwiye, nabikoze uko
nari nabyiteguye. Ntabwo yakubajije inyungu indongozi z'u Burundi zari kuba zifite mu kumushakira indege. Uyu mushinga ntahe mwibariza byinshi ku birebana n'uruzinduko rwiwe mu Burundi. Urumva yari yambariye ko azobonana n'abantu biwe bayonaganira n'indongozi zo mu Burundi. Ibyo ari byose ashobora kuba yarabizi byinshi bikwiriye iby'inyungu n'ibindi. Jewe ntushobora kumbaza ibyo bintu kuko nakubwiye ibyo nakoze n'inyungu nari ndabifitiye. Rero nimba atarabyiyumviriye ngo ibyo byumvikana ko yari afise ibintu byinshi cyane yaragiye gukora, ariko jewe nakoze ibyo nari nkwiriye gukora kugira ngo ngere kuba no mugezi imbere y'ubutungane, kubera iya ntimba nyene nababariye y'abana b'imfubyi n'abapfakazi n'ibyabaye hariya yanyemereye ko yakoze. Ikindi kibazo turagira ngo udusubiriremo, umuntu washatse indege aranayishyura ninde? Ibyo ari byo byose jewe uko nibaza nababariye ko umuntu jewe zinavuganye nawe ni umuntu bita Michel. Yambwiye ko yobona indege ibyo bintu azobifasha. Nawe ati nimuzobimfasha reka nanje jewe senga Imana ntegure uburyo bwose. Ndamubwiye yambaje inshuro nyinshi uzobishobora. Ndamubwira ati Imana iri kumwe nanje nzobishobora, kuko haranditswe ngo Imana niwe se w'imfubyi. Ndongera ndamubarira icyanditswe kiri muri Yakobo, ndamubwira ngo ubuzi gukora ibyiza ntabikore bimubera icaha. Nimba nubona yuko hari icyo nkwiye gukora abantu bakaronka ubutungane ntegerezwa kubikora. Rero jewe ndibaza mwozo bibaza Mike ibyo ndege nyakubahwa, murabaze Mike kandi akora muri RIB muramubaza. Ikibazo cyane wowe turi kubaza uyu munsi, ubundi tuzakenera tuzamubaza. Dusubize nkaho ari wowe dufite uyu munsi ibyo uzi, iby'abandi nabo tuzakenera tuzamubaza. Ibyo ntabyo nzije kuri ibyo, ariko uwo nibaza jewe ndibaza ko ari kuko ni Mike je navuganye nawe. Nta mahera nigeze ntanga ngo nishuri indege, sinigeze ndondera n'indege jewe. Uwo navuganye nawe ni Mike. Yego. Akabazo kanyuma nari mfite, mwiyo ndege mwarimo yari irimo abandi bagenzi? Oya, iyo ndege ni jet privé. Yari irimo jewe n'umushinga ntahe Paul. Ubundi yararimo n'umukobwa yarajejwe kuduserva, kutuzanira ibintu. Abandi n'abapilote burumba n'umupilote ngira nimba rumwe babiri sindabiza, ariko muri cabine narabonye umupilote. Abitwa les passagers barimwo ni jewe na Paul, nawe arabizi, twari babiri gusa. None itinerere y'indege cyangwa se gahunda y'indege kugira ngo abapilote bamenye ko baje i Kigali cyangwa i Burundi, ninde wayitanze? Ni wowe cyangwa hari undi muntu? Nyakubahwa, jewe narinzi ko ngiye i Kigali, no mugenzi wanje uwo muntu muri RIB twavuganye nawe yarazi konje i Kigali. Umuntu atarazi ko agiye i Kigali, n'ab'indege bari bazi ko bagiye i Kigali. Umuntu atarazi ko agiye i Kigali agiye Bujumbura n'umushinga ntahe Paul. Yego. Icyo turi kubaza ninde wabwiye indege n'abapilote ko indege ije i Kigali? Ni wowe cyangwa n'undi muntu? Ntawe nzi jewe. Ukeneye? Ntawe nzi. Ibirebana no kwishura indege, wowe wabimenye ryari? Je nabimenye ibyo ku indege hari, nabimenye kuri uwo munsi nyene mu masaha mu gitondo. Paul ari karaza ibyo byose. Ubibwiwe n'uwo nyene Mike. Ariko kumenya uburyo yishuwemwo ibiciro ntabyo wamenye? Oya kweri vraiment. Wabimenye je namenye ko indege yiteguye, kuko nanje naco namusabye ati ndondera uburyo ibisigaye. Nabikoze hafi mu gihe cy'ukwezi n'umwanya, ariko nsenga ngira Imana ati Imana fasha ibi bintu bicemo.
n'ibyo by'iyo ndege rero nuko byagenze, ngira ngo naramubariye Mike donc Michel wo ambarira yuko sinzogira ikibazo k'indege. Icyo kintu wari ukomejeho uri muri Kenya Ego kugira ngo upange iyo operation byagutwaye igihe kingana iki? Waba waranavuganye na Rusesabagina ugereranyije n'inshuro zingana iki? Je Rusesabagina kuri iyo operation y'uruzinduko rwiwe nkiyumva nababari ati ivyo yambwiye nivyo nakoreyeko nivyo nakoresha. Twapanze ibi bintu ukwezi hafi n'igice, ariko ngira ngo n'ukwezi n'iminsi mikeya tubipanga. Nongera nzana ibindi, ego uko twaganiye nawe arabizi, hari ibyo mvuze ngaha ntovuga byose, ntiyagomba zobibibwirira, ariko icyo nagomba gukora ni ukubereka jewe ntuze yanjye nagize kugira ngo utashaka kutubwira ni ibihe? Ibyo uvuga utashaka kutubwira ni ibihe? Azobibibwirira. None ko numvise avuga ku iradiyo yuko yaraje kuvuga ubutumwa, je nkaba nabihakanye, azobasobanurira ubwo butumwa yaraje kuvuga nyakuba. Watubwiye ko umaze kumenya ko hari abantu bapfuye muri biriya bitero bavuze bya FRN, usa naho utongeye gukorana na Rusesabagina cyane, ariko se nyuma yaho uretse ibijyanye n'urugendo mwavuganaga nk'inshuro zingahe nyuma yaho umenye ibyo bitero? Nyakuba ngira ngo mu ntahure hari ico bita gukorana nico bita ndavuga kuvugana, nshobora kuba nabivuze kuvugana. Mbere tuvugana nawe nta nyungu narifise kuvugana nawe, ariko kumuramutsa, kumubaza amakuru narayamubaza mbere yaho gatoyi. Ariko nyuma yaho maze kumenya ivyo bintu byose natanguye kumukorerako kugira ngo menye neza uyu muntu ninde, uyu muntu mvugana nawe ninde, na mbere yuko ribu ifata. Kuko nararebye nkurikiranye ivyo bintu sanga amategeko mu Bubirigi shobora kuzogira ingorane barebye igihe icyo ari cyo cyose bakambaza ati communication, kuko ibintu nkabijya n'ibintu bitanyegezwa. En plus ibintu byatangajwe umuntu agakora ibintu akavyemera. Nari nzi ko ibyo byose ntabwo isi zoreka kurondera ibimenyetso no gukurikirana ivyo bintu. Naravugana nawe nyuma yaho maze kwimenya, sinavugana nawe kenshi, nawe arabizi gake gashoboka tukavugana, ariko kenshi navugana nawe ifise objective y'icyo ngomba kumenya. Okay. Ese akubwira ko yifuza kujya i Burundi? Ego. Ari ibyo buriya tuba twumvise, ariko tuba tugira ngo tubyumve neza kurushaho. Ego. Icyo yakubwiye neza yakubwiraga ko agiye gukora iki? Bidusubiriremo. Iyambarira ko agomba kuja guhura n'indongozi za yarazikubwiye izo ndongozi? Ego, umwe ngira ngo ndamuzi izina, yaramumbwiye ngo uwitwa Jeva ni general de brigade, yambwira ko ari wahari, ubundi nawe wundi ngo wiwabo ari muri Kongo, ariko agiye kubona nabo kugira ngo abafashe. Ivyo nivyo yambariye, ambwira ibibazo bafise n'ibindi, nicyo cyari kimujanye. Naho ku bayobozi b'u Burundi yakubwiye yaba ifuza kuhura nabo cyangwa bagiye kureba? Ntabwo yigeze ambarira abayobozi azohura nabo, ariko yarambariye ko azohura n'abayobozi. Kuko urumva niwe yambwiye uruzinduko rwiwe, je ivyo niho nahereye. Kandi ikindi nacyo nyakubahwa, burya amakuru y'inkuba ntuyabwirwa n'uwikubise, uyabwirwa n'uwihushije. Jewe rero kuko nari nahuye n'ikintu gihambaye, byabaye ngombwa ngo nkurikirane umutama ABCD. Ivyo babwira byose sindabizi, ariko je ndavuga ivyo nabonye. Yarajanywe ambref no kureba abo barongozi b'abasirikare bakuru, nivyo yambariye. Yari inshuro ya mbere agiyeyo? Ntabyo mwaganiriyeho? Nimba inshuro ya mbere, ya kabiri yaragiye i Burundi, ntabyo mwavuganyeho? Yigeze kumbwira, ariko bya kera mbere ya za 90, ngira ngo hafi za 70, anganiza ukuntu
iby'amashuri n'ibindi gutyo, ariko kujayo ngira ngo bwari ubwa mbere. Ni nayo mpamvu yanabinsaba nk'umuntu yigeze kubonana nawe, asaba ati woronka umwanya tukazojana uruzinduko. Ngira ngo niko nibaza, ariko sindabizi ko bwiwe, ngira ngo bwaba ari nk'ubwa mbere, ngira ngo ntabyo nzi, ariko aho ntaco nosubiza. Yego, reka tugaruke ku kibazo nicyo nacyo cya nyuma ku rukiko. Turaza guha abandi nabo nimba wumva, yaba Rusesabagina cyangwa ubushinjacyaha, bwira nimba ari icyo bifuza kubaza. Mu ndege uretse kuganiriza Rusesabagina, muri ya ndege wavuze yamuzanye i Kigali, yego, cyangwa se ibyo wamusabye ngo abe yaryama, yego, nta kindi kintu wamuhaye cyo kumusinziriza? kusinzira nicyo kibazo cy'urukiko, nk'ibinini cyangwa ibindi binyobwa bituma asinzira? nawe mwumwibariza, ari ngaha, twajyamye twese, twasangiye nawe, tujyama twese, uwaduserevye n'umwe, twagiye turaruhuka, nta kintu nikije jewe, nta kinyobwa nari mfise cyo mu ndege, twanyweye ibyo baduhaye, araruhuka nanje ndaruhuka, nta na kimwe. Yego. Okay, nimba hari abandi bifuza kugira icyo babaza uyu mutangamakuru, haba Rusesabagina n'umwunganizi we n'abo bishinjacyaha, mbere yuko tuzagana ku musozo. Nabonye Rusesabagina n'umwavoka bikonserta, hari icyo mwifuza kumubaza? Ntacyo. Ubushinjacyaha hari icyo mwifuza kumubaza? Nimba hari icyo mwakwifuza ko urukiko rwabariza, mwakibaza akabisubiza. Murakoze, Monsieur le Président, banyakubahwa abacamanza. Nk'ubushinjacyaha bwari bwasabye n'ubundi ko uyu mutangamakuru yagira ibyo asobanurira urukiko, byaba ngombwa akanabazwa. Twe nk'ubushinjacyaha turi satisfait n'ibyo yasobanuye kuko bihuye n'ibyo twagaragaje. Murakoze. Ikibazo cya nyuma nibagiwe kubaza, iyo nyota y'ubutabera ni Constantin? Yego. Wayitewe n'iki inyota y'ubutabera, kugira ngo wumvaga byanze bikunze ugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo Paul Rusesabagina agere imbere y'ubutabera? Iyo nyota wayitewe n'iki? Imbere yanyu nyakubahwa Perezida, iyi nyota nta kindi cyayinteye, nayitewe n'ibikorwa by'Imana nkora, kuko ntabwo umuntu yobaja mu ijuru ngo abaje mu bwicanyi. Maze gutahura neza ibikorwa by'umutama, anasubiremo ijambo, ntigeze numva n'umuntu wese nahuye nawe ku isi ngo ntabwo mbabaje nuko abo bantu bapfuye. Ati icyo si cyo kibazo gihari, ati ahubwo mbabajwe nuko Sankara yabivuze. Nkumva yuko gupfa kw'abantu ntacyo bimubwiye. Nace mu mutima wanje mpanagura, ndavuga ati mpuye n'ingorane kwere, kumva nohura n'umuntu ameze uku n'igitangaza. Icyashizemo ingufu n'ibyanditswe byera n'ijambo ry'Imana, kumva rudakwiye kwifatanya n'abantu bakora ibintu nk'ibyo. Icya kabiri, ayo mashusho nakunze kubona ama-image mu maso yanje y'ibyo nabonye, nkaja kuri ntuze nkabona abana barira, imfubyi, kuko Bibiliya iratubuza kwica, iratubuza kumena amaraso y'utariho urubanza. Mu itanguriro baravuga ngo amarira ya mwene nyoko ararira ahorera mu butaka, ati mporera. Ivyo byose nk'umukozi w'Imana nabonye ko ari ngombwa. Jewe hari naho nshaka kuvuga ati ni mpwemu yera yashizemo ingufu nyinshi cyane, kuko naranasenze, naranisonzesheje, vuga ati Imana, umunsi umwe kora igitangaza, zijya mfubyi n'abajya bapfakazi baze baronke ubutungane. Rero ni Imana
novuga yabifashijemo no kwanka ikibi. N'ivyo bintu kabisa byamfashije. Ntabwo wabitewe nuko wabishizwemo n'uwo Mike watubwiye cyangwa Michel? Nyakubahwa, abantu bashobora gukora ibintu ari benshi, banza ubu buremere bwo kubona jewe nka musenyeri ntabwo nize karate, ntabwo nzi kurasisha inkoho, nemera kuja muri ivyo bintu, nkemera kugira uwo mwuka wo kuba nokora icyo gikorwa. Nari mfise ibintu bibiri bibaho muri rusange, shobora gupfa canke nkakira, ariko ndemera ndabijamwo kubera ishaka riri muri nje. Nakuba ariyo haranditswe ngo uwuzi gukora iciza ntagikore bimubera icyaha, nta wundi muntu. Uwo Mike Michel nta kintu yigeze ampusa. Je ndababarira ko ari naje nazanye yide, ndayibwira Michel, yego nta kindi kintu kabisa, nta nubwo wafise naho meme byonsaba icyo ari cyo cyose. Icyo nari nkwiriye gukora nakoze igikwiye mu gihe gikwiye kandi mu gihe cyacyo. Murakoze cyane. Uretse Rusesabagina hari undi muntu wo muri FRN mwigeze mugirana ibiganiro? Byose aho nimbire neza. Hari undi muntu wo muri iriya mutwe wa FRN mwigeze mugirana ibiganiro? Keretse abo yagiye anyereka, keretse abo yagiye anyereka, rimwe arabo yanyeretse, ariko nta communication zireze twigeze dukorana. Kandi nabo nimba munyemereye hari ibintu ntashobora kuvuga kubera ko nizera kugira ngo mbe no bivuga igihe gikwiye, kugira simpa umwanya umuntu wo kwiyumvira kuri ibyo bintu cyangwa atangwa atekereza ibimenyetso bifatika. Nibi ndababariye ndabyemeye, ariko mu gihe ubutungane muzifuza yuko ndabaha ibindi bimenyetso nzobiba. Ni muri cadre rero ntashobora kuvuga umuntu cangiri igihe icyo ari cyo cyose. Ngira ngo ikibazo cy'urukiko cyarakumenya niba uretse Rusesabagina, yego, nimba hari abandi bantu mu mutwe wa FRN, twongereho nabo mu ishyaka rya MRCD mwavuganye, ibindi wazabivuga icyo gihe niba ubitangaza bo gukeneye. No kivuga ngo ego hari abo yampuje nabo twavuganye. Ya uko urakoze cyane, urukiko ruragushimiye. murakoze cyane. Ubwo nyine nk'uko ubyivugiye, uyu munsi twari kubirebana no kuza kwa Rusesabagina mu Rwanda, ibindi birebana n'urubanza mu mizi nibiba ngombwa ibyo byazavugwa igihe cyabyo. Ariko wakoze cyane kuri ayo makuru uhaye urukiko. Murakoze cyane. Wakwisubirirayo ukaba wicaye, ntugende uraza gusinya mu nyandiko z'urukiko, inyandiko ziburanisha. Sinzi ubushinjacyaha nimwe mwarimo musobanura igice cyanyu cya kabiri kirebana nuko Rusesabagina yageze mu Rwanda, ariko amasaha twavuze ndabona asigaye iminota mike, iminota hafi 10 n'ingahe. Mwagerageza kubivuga mwihuse. Murakoze nyakubahwa Perezida, tugira ngo mbere y'uko umutangamakuru umaze kumvwa n'urukiko yumvwa, twari twabibwira urukiko ko nyuma y'uko rwari rwemeye ko yumvwa twakomeza tugaragariza urukiko bijyanye n'ikibazo cyari kigeze kubazwa ubwo habazwaga bijyanye n'ikoreshwa ry'imbaraga kuri kidnapping. Twe twamaze kugaragariza urukiko ko atari yabayeho, kandi dusanga mu byari byasobanuwe dusobanura uburyo Rusesabagina yavuye i Dubai akagera i Kigali. Byo twagaragarizaga urukiko ko nta koreshwa ry'imbaraga ryabayemo. Turasanga ibyo umutangamakuru umaze kuva imbere y'urukiko asobanuye bihuza n'ibyo ubushinjacyaha bwari bwabwiye urukiko.
Monsieur le Président, hari icyo urukiko rwigeze kubaza ku bijyanye